Kaze mwese kuri televiziyo yacu ya No Repentance No Heaven TV nkuko musanzwe mubimenyereye ni ikiganiro cyacu cyitwa amamaza. Uko dusanzwe tubigira turakunze gutumira abatumire muri kino kiganiro bakatuyagira ivyerekeye ukwamamaza nyene nkuko ikiganiro cyacu cyitwa. Jewe nsanzwe ndakibashikiriza nitwa Ndayishimiye Fazil mugabo muri no studio yacu hariho uwo turi kumwe kugira ngo dushobore kumenya uwo turi kumwe eka ashobore kubidondo. Yesu nashimwe. Nitwa Divence Ndayigaya, ndi umuririmbyi ari indirimbo zo guhimbaza Imana no kwitazira. Sanzwe nkorera muri eglise bita EAC Kinama. Murakoze cyane. Ngira ngo mumaze kumva uwo turi kumwe ni Sindayigaya Divin. Akaba yegukira ishengero rya EAC Kinama Church. None nibiki Divin yashoboye kutuzanira? Reka twongere tumwibarize Divin. Kaze kandi muri kino kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Nkuko wavuze ati witwa Sindayigaya Divin, mugabo abantu barashobora guca biyumvira ati none Sindayigaya Divin ni igicyamuzanye muri no studio yacu, urashobora kubabwira muri rusange? Nazanye no kubateguza igikorwa cyiza cyane kiri mu nzira, indirimbo nshasha ya mbere nzoba ndekuye kuva aho natanguye kuririmbira. Ni ya mbere nzoba ndabarekuye ndabashire ku mugaragaro yitwa Daima, no kubateguza uko. Murakoze cyane. Ngira ngo mwavyumvise Divin yatuzaniye indirimbo yitwa Daima. Divin, mbyo ndirimbo yitwa Daima kubera iki uyumviriye kuyita Daima? Gituma nayise Daima nuko je na Kristo igihe namwizera twasezeranye ko tuzobana ibihe byose, tuzogumana iteka ryose. Majambo make ata Kristo nta buzima. Je ntari iruhande ya Kristo ntacu noshika. Ku majambo make kubana na Yesu ibihe byose niyo mood yanje. Majambo make niyo nahe yanje, nibwo buzima bwanje. Nagira Kristo ntacu mfise. That's why ino ndirimbo nayanditse ndayita Daima. Murakoze cyane. Daima. Mugabo Divin, kuba turi kumwe ngaha kumbore hariho n'abandi benshi ari ryo rya mbere bakumvise Divin. Nuko twabumvise musangwe muri abakozi b'Imana kandi mukaba muri aba artiste, ni kuvuga abaririmbyi b'Imana. Sivyo none? Mugabo rero nkuko narinda kubajije abariko baratwumviriza izina rya Divin rishobora kuba ari ryo rya mbere baryumvise. Bega Divin, hari ibindi bikorwa yoba amaze gukora kuvyerekeye umuziki turetse gusa iyo ndirimbo yitwa Daima? Divin n'umuririmbyi asanzwe akora hano mu karere ko mu Kinama ndetse no mu bundi burere, turetse ko ntari bwasohoke ngo benshi bamenye. Ariko ndamaze gukora, narakoze concert ya mbere yitwa Yesu ni mwiza. Icyo gihe naserutse nk'umuraperi kuko natangiye nk'umuraperi. Mu nyuma ndahindura uburyo bwo gukora, ndakora na evenement nise Shinginahe event yabereye mu Cibitoki muri eglise yitwa EAC Cibitoki. Iyo concert ya mbere yitwa Yesu ni mwiza yabereye muri EAC Kinama. Ndasanzwe nkora ibikorwa, ndumwanditsi w'indirimbo zitari nke, kiretse ko ntizari bwaje ku mugaragaro. Narazikora zikaguma muri studio. Ubu rero niho nigihe cyacu, umwaka wacu zigiye kubashoramo indirimbo zose. Akoze cyane. Uravuze ati hariho n'ibindi bikorwa ari umaze gukora biri muri studio. Mbega Divin yabafise album? Ndiko negura album. Umva bikorwa bicaye muri studio gusa. Indirimbo ngomba ko igitigi cy'indirimbo ngomba ko ziba muri album nikirakwira, kiretse ko hamaze gukorwa izitari nkeya zitegurwa nka album. Vuba cyane ibikorwa n'ibya Imana niyadukundira, ibikorwa byose bizoshika ku mugaragaro, album ije ku mugaragaro. Urakoze cyane. Nkuko muriko muravyumviriza ni ikiganiro amamaza, tukaba turi kumwe muri studio zacu za No Repentance No Heaven TV n'umutumire wacu n'umukozi w'Imana mugabo akaba asanzwe aririmba yitwa Divin. Mbega Divin, ko watubwiye yuko hari ibikorwa byinshi biri muri studio wimirije na bimwe byo gusohora, washobora kwibutsa abanyanyi bacu bariko baradukurikirana mbega Divin
neza na neza akorera hehe ibikorwa vyiwe ishengero yo bayegukira? Divin neza na neza akorera muri eglise bita EAC Kinama, iri kuri 17 muri Bubanza mu Kinama nyene, numero 36. Ushaka kundonkaho ni sawa, urashobora kuhansanga, ndi umuririmbyi waho, niho nsanze nkora imirimo y'Imana. Murakoze cyane. Mbega aho mu Kinama kuri iryo shengero rya EAC Kinama Church, mbega mu mwanya wari wose mushobora kuba musengeramo ku buryo bw'uko umuntu nimba yabuze akanya nko kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu, uburyo bwashobora kuvuga ati reka ngende muri iryo shengero nshobora kwitaba Imana? Programme y'iryo shengero, ushaka kundonka ukeneye Divin, cyambere ushaka kunsangaho lundi 17h gushika 18h30. Hama mercredi ushaka kunsangaho guhera 15h gushika 17h30. Hama jeudi niyo tusanzwe dufite na louange na adoration, ushaka kuhansanga 18h gushika 19h30. Undi musi ushaka kuhansanga ni dimanche guhera saa 3 z'igitondo gushika isaha 6. Murakoze cyane. Ngira ngo mwumvise umutumire wacu n'ukungene ariko aratuyagira kuvyerekeye icyamuzanye ngaha ani igikorwa nyamukuru kuvyerekeye indirimbo yiwe. Nkuko tubandanya tubibamenyesha ni ikiganiro citwa Amamaza. Mugabo Divin, kuba ariko baratwumviza muri kano kanya, hariho concert wowe umaze gukora kuvyerekeye igiteramo c'ivyerekeye Imana? Yego, nari nasanze nabivuze, ni concert, maze gukora concert ya mbere nise Yesu ni mwiza, yabaye mu mwaka wa 2017 mu kwezi kw'icumi, zari tariki 29, yabereye muri eglise ya Sekinama. Iyindi nakoze igira kabiri yiswe Shinginahe, yabereye muri ya Secibitoki, ikaba yabaye mu mwaka turangije 2018, hari mu kwezi kw'indwi tariki 22 niho byabaye. Urakoze cyane. Turumva yuko ibikorwa vy'Imana by'ukuri biciye mu kuririmba ubigereje kure, sivyo none? Yego. Mugabo none tuvuye hambavu y'ibikorwa usanzwe ukora, tugashobora kwinjira neza na neza mu mizi ya kino gikorwa cyawe cyo kuririmbira Imana usanzwe ukorera. Mbega hari intambamyi kumbura ushobora kuba uhura nazo muri iki gikorwa cyawe uvuga ati izi ntambamyi ntizinyorohereza muri uwo mwuga? Ya intambamyi ntizibura, ariko kimwe cyo nuko uwadushizeho uwatanguje kuba muri twebwe ni watuneshereza. Umaja mu make ibitugerageza ntibibura, ibi ducinege ntibibura, ingwara ntizibura mu bikorwa dukora. Hari igihe tubura bitandukanye, mu gikomeye nuko dufise boss aruta boss, ni waducira inzira ugasanga ibintu byose ko bigenda neza. Turahura na byinshi mu buzima, turahura na byinshi muri kino gikorwa, turahura n'abatadutahura, turahura n'ibintu bitandukanye mu by'uburyo, mu Imana yadutsindanishiriza tukanesha. Murakoze cyane. Mbe kuri ico nyene hoba hari n'ikintu kimaze gushikira mu buzima bwawe gishobora kuba cyaratumye vy'ukuri uvuga ati mu bisangwe kuba mfise Imana narashoboye kuva ngaha kandi n'ubu ndayishingira intaye kuba umuziki wanje ukibandanya gushika kuri ino ntambwe vy'ukuri ugezeko? Mu maja make ibintu byemaze kunshikira ni byinshi, maze kuba mu bihe bitandukanye. Icyambere ni nahe kuba je ndirimba kuri no mwanya ndimbo zihimbaza Imana. Mu gihe kera ntarakizwa nari natanguye kuja mu ndirimbo z'isi nyene profane, nizo nakora bwa mbere. Icyambere novuga cyaranshikiye n'ico, ndaba mu bihe bitari byiza byo guhimba ibirimbo zitagira n'insiguro zitahuritse, ibintu byo mwisi. Hanene ndashima Imana kwa kuno mwanya ndiko nkorera Imana, nkaba maze imyaka 5 nkorera Imana. Ico nico gushima Imana. Urakoze cyane. Ngira ngo murumva yuko turi kumwe n'umutumire wacu yitwa Divin mu kiganiro cyacu Amamaza. Nkuko yajeje kubivuga vy'ukuri, Imana iramushoboza gukora kino gikorwa cyo kuririmbira Imana nyene, kuko nkuko avyivugiye ni nawe imushoboje gushika kuri kano kanya. Divin, ku ndirimbo ashoboye kutuzanira, benshi barashobora kuba bavuga ati ego indirimbo ya Divin, mugabo benshi ntayo bazi, sivyo none? Bega hari nk'akantu gatoya wodushikirije ko kuvyerekeye iyo ndirimbo yawe kugira ngo abantu bakogwe no ku mutima kumva iyo ndirimbo y'Imana?
ntaco bitwaye turashobora kwikora mu gahogo kugira ngo muri twe twaronka imonjo avant yuko tuyirekura. Imani yangu yote nimeweka kwako Baba, niwe wako siku zote, wala nisije katengana nao. Baba, nahitaji kuwa wako siku zote, usije nitengana mimi nikakutenga. Uwe wangu wa milele, usende mbali mbali nami Yesu, nisende mbali mbali nawe Yesu, tusitengane mimi na wewe Yesu, tuishi wote milele daima daima milele daima milele. Murakoze cyane. Ako kari akimponjo gusa Divin yaraduhaye. Mugabo none Divin iyo ndirimbo numvise iri mu rurimi rw'igiswahili, mugabo twa turi mu Burundi. Mu majambo make iyo ndirimbo ishatse kuvuga iki nk'abatumva igiswahili? Indirimbo ikisigura nababwiye titre yayo ni daima, ibihe byose, iteka ryose, forever. Indirimbo ikivuze message irimwo ntangura mvuga ati ukwizera kwanje kose nagushize kuri wewe data mbuwa ibihe byose eka namba sinze nandukane nawe. Ngo data ndagomba kubana nawe ibihe byose, nkunde kure cyangwa se naje ndakure kure, ubu wanje iteka ryose. Ngaca mvuga ati daima daima, yani forever. Nuko niyo nsiguro ino ndirimbo irimwo message nini gose, yari imponjo kaze gihizore kugwa muzoyakira. Urakoze cyane. Nkuko mwariko muravyumva turacari kumwe n'umutumire wacu yitwa Divin mu kiganiro Amamaza. Divin yamaze gutubwira byinshi eka ndetse mwanumvise n'icyashoboye kumuzana muri no televiziyo yacu ya No Repentance No Heaven TV. Mugabo rero Divin, bwa nyuma ni nk'akajambo akahe ushobora kubwira bariko baratwumviriza kumbure n'abashashaye cyane cyane kubohorwa biciye kuri izo ndirimbo zawe? Hanini ico tuvuga umuririmbyi yaririmbye atanga ubutumwa. Hanini ntuzokwitwarike byinshi mu ndirimbo zanje. Indirimbo zanje zirimo ubutumwa bushobora kugeza kure kuri wowe utarizera umwami. Ndizera neza ko niwumva ino ndirimbo hari ikizohinduka ku buzima bwawe. Mwitege message idasanzwe ivuye ku mwami Yesu Kristo, mwitege byinshi byiza bishasha, ubuzima bushasha, amajambo mashasha, kuko ni indirimbo sha itari bwigere ibaho, ni indirimbo sha zitari bwigere zibaho. Kaze mwakire. Urakoze cyane. Turashimiye cyane Divin, twari kumwe muri kino kiganiro. Nkuko mwariko muravyumva yari atuzaniye indirimbo yiwe ikiri nshasha yitwa Daima. Daima ni indirimbo nziza nkuko yashoboye kuducishira ko gatoya gusa, kugira ngo nibindi bikorwa byinshi vyongereye mu nyuma. Aracabifise byinshi kuvyerekeye igikorwa asangwa akorera Imana mu kumuririmbira. Mwumvise yuko ariho byinshi yiteze kubazanira kuvyerekeye indirimbo ziwe, kandi nta kindi twobabwira atari kubabwira yuko Divin ari umuririmbyi kandi abatumira ko mwokumviriza indirimbo ziwe. Mugabo ahanini ntimwumvirize indirimbo, ahubwo mwumvirize amajambo arimwo, kuko ari amajambo vy'ukuri yatubwiye ko ari amajambo abohora kandi ava ku Mana. Ico nobwira bari kuranyumviriza nuko icyambere mpera kuzoronka ino message, kuzokumva kino gikorwa atarizera umwami. Ijambere
nuko yokwizera uwo mwami, ko uwo mwami ntawatetereza, uwo mwami ni umwami w'urukundo rwinshi, imbabazi nyinshi. Ahandi naho kuko igihe cyose muzonyitura, igihe cyose muzompamagara, ndi ready kuza kugira ngo tuduze ubwami bw'Imana hejuru, twamamaze igikorwa cya data. Nta bindi mvise nobabwira atari no gushimira mwebwe mwabashe kutwiyumvira. Nibaze yuko atari umunsi wa nyuma kumbure ushoboye kuza ngaha. Si wa nyuma, n'ibindi biracyaza. yego Wakoze cyane. Ngira ngo nkuko rero mwari mwavyumvise, umutumire wacu uno munsi yari Divin. Igikorwa nyamukuru twamaze kukibabwira yaratuzaniye ni igikorwa cereka indimo yiwe yitwa Daima, n'ibindi biri mu nyuma. Turabashimiye cyane, cyari ikiganiro citwa Amamaza nkuko mwari mwavyumvise mu gutangura. Jewe nariko ndakikabashikiriza, sangwe nitwa Ndayishimiye Fazili. Nkuko mwariko murayibona kandi muri uno mwanya twari tumaranye, twari kumwe na Divin ku gikorwa cyo kidasanzwe. Divin arabatumirira kubohoka, eka ndetse akanabatumirira kandi yuko mu nyuma muzoshobora kumva byinshi azobazanira vyerekeye indirimbo ziwe zizoza zidubohora kandi zizotuma vy'ukuri twegereza Imana. Nta kindi twomwifuriza atari kubandanya atera imbere, n'Imana ikabandanya imuhezagira mu bikorwa vyiwe. Murakoze.